Ese woba wari uzi ko hari ibintu bigera kuri bine abakobwa bahuriyeko muri iyi minsi bashobora kuba bakundira abagabo canke abasore kurusha amafaranga? Abagabo benshi twaramaze kuvuga ngo buri gihe udafise amafaranga ngo 80% y'abakobwa nta kintu ufise co kubavugisha, kandi nimba wamukunze ubizi ko yoba akurusha amafaranga ukumva umenga ntiwomwegera, ukumva umenga ntiwomuvugisha, canke ugasanga uvuga ngo nta kintu nomumarira canke ngo uriya muntu ntabwo nomwegera canke ntabwo ari type yanje. Gusa icyo utazi nuko hari ibintu bine abakobwa hafi ya bose bahuriyeko bakundira abasore. Jise ukwiriye kumenya mu gihe udafise amafaranga. Hari ikintu ukwiye kumenya, ukamenya ngo nimba ata amafaranga afise canke nimba ata buryo afise, uyu mukobwa nomuresha canke nomudiraga akanyemera nkatsindira umutima wiwe. Rero nimba rimwe bishobora gushika ukumva isoni zo kuvugisha umukobwa kubera ubona standard ariko canke background yawe itifashe neza, rero ni vyiza kujana nanje kugira ngo umenye ibi bintu bizotuma utera intambwe ukareka kwicwa n'amarangamutima yawe, ariko ugatera intambwe ukavuga kubera yuko uzi ibi bintu bine, uvuga ati yamara nimba ata amafaranga afise canke ata buryo mfise ariko ibi bintu bine ndabifise, ndavyifisemwo. Kuko abasore bino minsi akenshi ukunda gusanga barabira ibintu mu kivunge canke barabira ibintu mu byinshi, ariko ugasanga iyo wicaye ugashishoza neza hari ibindi bintu usanga biba bikenewe kumenya. Kuko ni wicara ukaraba neza ushobora kubona umusore aha hanze usanga ata amafaranga afise canke wowe umurusha ubushobozi n'amafaranga, ariko ugasanga yatsindiye umukobwa canke ugasanga yatsindiye umutima w'umukobwa kandi atari uko akurusha ibintu. Ugasanga wowe wirirwa umushiramwo imitahe yawe, uwo mukobwa nawe nuko kurira amafaranga yawe, ukaguma wibaza ngo naramenye ivyo bakunda, naramenye ivyo bashaka amafaranga, ariko ugasanga nta gaciro guha, nta kintu na kimwe, uraho gusa no gukuriye amafaranga. Umunsi amafaranga yawe yaheze ntaco uzoba urico imbere yiwe, ariko ugasanga umutipe yibereye ahantu nta kintu na kimwe agaragara ko afise, mugabo ugasanga yatsindiye umutima w'umukobwa. Even nyene ugasanga nayo mafaranga umuha ayasangira n'uwo mutipe canke nako gasore kandi atayo kifitiye. Wewe uramuha amafaranga hama nawe afise uwo bayasangira. Ikaze rero kuri G4G. Nimba wisanze hano uri mushasha, icyo usabwa ni ikintu gukora subscribe canke sabone. Nta kintu na kimwe uhomba, ntacyo cyo gutwara, ni just gufyonda gusa. Nimba ubikoze rero urakoze cyane. Ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere rero ugomba kumenya nk'umusore, abakobwa bakunda kurusha amafaranga muri iyi minsi, abahungu benshi batazi, batanashobora kwiyumvira canke batanashobora kumenya mu gihe baticaye ngo biyumvire neza ubuzima ingene bumeze, n'uburyo wifata mu gihe c'akajagari canke mu gihe ufise emotion ku kintu. Jise mu gihe habaye nk'ikibazo kanaka, ukuntu ureyagisa canke ukuntu witwara, canke mu gihe uhuye n'uwo mukobwa nyene rya mbere ukamugirira amarangamutima, ukuntu ubyitwaramwo, ukuntu bihagararamo. Uriya umukobwa canke igitsina gore murashobora guhura ubwa mbere akakuraba akavuga ati uriya muntu afise ubwoba kweri, nta kintu na kimwe afise kubera yuko ariko arantinya. Rero ikintu ca mbere abakobwa bakunda, malgré tout amafaranga, malgré tout ibindi bintu byose, iki kintu barakunda kuraba umusore ingene yitwara mu kibazo canke ku marangamutima yiwe. Akarorero kwa kundi usanga mushobora kuba mufatanya urugendo n'umukobwa canke muri ahantu mu mabisi, hakaba ikibazo ugasanga mw'abantu bose nta numwe muzinanye, mugabo ugasanga ibisi irapfuye canke haradutse ikibazo. Iki gihe iyo witwaye neza nk'umuntu w'umusore canke ugahagarara rugabo, ugakontorora amarangamutima yawe, ukavuga ijambo rizima canke ugakora ibintu bose bari batinye gukora, iki gihe naho ata amafaranga wowe ufise, 80% y'abantu bazoba bari mw'iyo bisi canke mw'iyo modoka barakugirira icizere. Umukobwa canke igitsina gore barakunda uburinzi. Rero mu gihe babonye umuntu abakura mu kibazo, uko yoba ameze uko ariko kose, uko yoba yifashe, barashobora kumwemera kandi atari uko afise amafaranga, mugabo kuba yakoze ikintu
c'ubutwari. Iki kintu abakobwa barashobora kugikorera. Buriya hari ikintu usanga abantu benshi twihendako twibwira yuko abakobwa bakunda amafaranga. Ubiravye n'ivyo abakobwa barakunda amafaranga, mugabo muri make suko bimeze, suko bisigura. Muri kamere y'umukobwa, abakobwa barakunda ikintu bita uburinzi. Rero uburinzi bwabo babubona mu mafaranga, nico gituma usanga avuga ati jewe sinshobora kubana n'umuhungu adafise amafaranga, kubera yuko aba yumvisha ati ninagwara nzokwivuza gute, ninakenera gusohoka bizogenda gute, ninakenera utunutu bizoba bimeze gute, ninakenera kuryoherwa bizoba. Ni ukuvuga bo bakunda ikintu kibazanira umutekano mu mabezo yabo, muco bashaka ico cyose, bashaka kunezerwa, ico bashaka cyose bakeneye sekite. Rero aha umuhungu wigaragaje muri ubu buryo, cyangwa asanga muri kumwe muri ahantu wamugiriye emotion umukobwa, mugabo nturiko uravuga amajambo menshi, uri calme, uvuga ijambo rimwe rizima, uvuga rya jambo rimwe rivuye ku mutima kandi ri control. Aha umukobwa arashobora kuvuga ati uyu muntu none ariko avuga amajambo mazima, biriko bigenda gute, yishimikije iki nyuma yiwe, kumenga arafise akandi kantu koba yishimikije muri we. Rero iki kintu abakobwa barakunda kugira ko curiosity cyane. Rero nimba nawe musore waho rugendo ugashika umuntu ukamugira emotion, ukaca umusarira, ukaca werekana yuko uhevye ibyawe byose ukamusarira, akenshi yarashaka guca amazi. Uko uvuga byinshi niko kubaza byinshi, ugasanga atangiye kubaza ngo ufise iki, utunze iki. Mugabo mu gihe uvuga ijambo rimwe rimwe, umukobwa aguma kwibazaho byinshi, kandi uko umwanya ugenda niko atera kwegera ashaka kukumenya, ugasanga uriko wigarurira umutima wiwe. Ikintu ca kabiri abakobwa bakunda urusha ibindi bintu byose abahungu batazi, buriya abakobwa barakunda umuntu yiyubaha. Mino minsi abakobwa canke igitsina gore kirakunda umuntu w'umusore yiyubaha, malgré tout umugabo akaba afise discipline. Sinzi ko urabona yuko naho woba ufise amafaranga ugakundana n'umukobwa ariko utiyubaha, hagira igihe akagusuzugura ukumva ariko avuga ngo aya mafaranga yo naho ndayarya, ngo ajya mutipe wapi kweri, ngo ntiyiyubaha, ngo wapi ntakiriyo mani, ngo rimwe rimwe mba numva umenga wapi. Hama ugasanga ibiti undi mutipe nyene yiyubaha atakintu afise, ariko akumva niwe ari proud, akumva niwe abantu bamubona bari kumwe, ugasanga bumva niwe abantu mubona basohokana. Iki kintu rero nimba uri umusore urakwiye kuraba gikorerako, kandi ari kenshi abasore bibaza baribwira yuko umukobwa ashobora kugukundira amafaranga umutima we wose. Umukobwa arashobora kugukunda akagukundira amafaranga yawe, ariko ntaguha umutima, akaguha umubiri. Rero nimba nawe uba ushaka umubiri, ushaka kubaronka benshi, mugabo ushaka w'umutima, amafaranga arashobora gutuma utagura umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ntibawugura. Rero nico gituma iki kintu cyo kwiyubaha, uko byo bimeze uko ariko kose, ata amafaranga ufise, gerageza ugira akantu ko kwiyubaha, akantu ko kumva yuko ufise valeur, malgré tout utafise amafaranga, mugabo ukavuga ati cye kamwe ndiba, hari ibintu nakora, hari aho abantu ntavugisha, hari aho ntagendera, ukaba ufise akantu kaga principe. Ikintu abakobwa kirabakurura cyane, bakavuga ati wow, ya musore kabisa, ya musore ni sawa kuko ariyubaha, kuko wumvirije n'ibyo avuga ibintu biri ku rutonde, avuga ibintu bizima. Rero n'iki kintu abasore bafise amafaranga ari usanga aca yiheba, akavuga ati n'ubundi katayo mfise, ishano ryaraguye karabaye. Ariko malgré tout ubwo bukene bwawe, gerageza ugira akantu ko kwiyubaha, kugira ama principe, ntube mukinagizwa, ntube intambira kiza, kwa kundi ushobora guhura n'umukobwa mwiza ugashaka kumuvugisha, ukaca ucika umukozi wiwe, ugacika umucakara. Hari ahantu naho vyogenda gute ntashaka kukwemera, amahera ufise, nta principe ufise, ntiwiyubaha, ucika umugenzi wiwe, ugasanga ni wa mugenzi wiwe wo gukinagizwa, wo gutuma ivyo yishakiye byose, kubera yuko abona ati kameme uwo mutipe wapi, nta valeur yiha. Ikintu ca gatatu, kuba umugabo nyamugabo. Aha iri jambo ni ibintu byinshi biba biri mu iri jambo, kuba umugabo nyamugabo. Kuba umugabo nyamugabo ni kwa kundi uvuga ati ufata ivyemezo gute, swate ku buzima bwawe canke mubo muri kumwe canke mu bakuzungurutse. Iki kintu rimwe rimwe abakobwa baragikorera ko cyane, barashobora no kukuvugisha, akaguha umwanya, akakumviriza, akumva the way ufata ivyemezo. Ese uri umugabo nyamugabo? Kubera yuko umukobwa
ushobora kuba muri kumwe ufise amafaranga yawe, akaza akarondera amafaranga yawe, mugabo yamara kuyaronka akarondera umusore w'umugabo nyamugabo canke akarondera umusore uzi gufata ivyemezo mu buzima bwiwe. Rero aha hantu uri umuhungu uzi gufata ivyemezo mu buzima bwawe, umukobwa arashaka kugukundira ico conyene, akagukunda akavuga ati uriya musore naho ata amafaranga afise mugabo arazi gufata ivyemezo mu buzima. Kwa kundi muri societe ugasanga ahadutse ikintu ukavuga ati jewe mbona ko vyogenda uku, jewe mbona ko bibuka, kandi iwanje nuko bimeze. Rimwe rimwe iki kintu kirakunda gukora kuri twebwe abasore, ugasanga muri societe umukobwa mwiza arapropoje ikintu kubera yuko ari mwiza, mugaca mushaka kuvyemeza mwese ati wow iki nico mwese mugakoma amashi. Mugabo uzora buriya musore aca ahaguruka akavuga ati no, nata amafaranga afise avuga ati no, jewe mbona ko ibintu vyogenda uko, jewe mbona ko ibintu biba bimeze uko. Ushobora kuba muri groupe, muri societe, muri mu societe kanaka canke mu bagenzi kanaka canke mw'ishure, hariho hose, mugabo ugahaguruka malgré ko vyavuzwe n'umukobwa mwiza, kumaze kubona yuko abasore duha agaciro ibintu vy'abakobwa beza naho boba bavuga ibintu bitari vyiza canke bitajanye, muga kubera ubwiza bwiwe ugasanga turiko turavyemeza. Uriya musore nataba afise amafaranga mugabo agahaguruka akavuga ati jewe mbona vyogenda uko, malgré we kuvuza ibi jewe mbona ibintu vyanje bimeze uko kandi jewe bimeze uko. Ahantu umukobwa arashobora kwicara akibaza ati none uriya musore ko ata amafaranga afise canke kadateye imbere, ni iki kimutera kumva yomvugiramo canke niki kimutera kumva yofata decision nk'izi. Ugasanga umukobwa aprefere kukwegera kugira ngo akumenye do plus. Ikintu ca kane arico ca nyuma abakobwa bakunda, buriya abakobwa malgré uko biba bimeze kose, nimba ashaka guha umutima wawe abanza kuraba uko wiyitaho wowe ubwawe. Aha ndavuga ku mubiri, nongere mvuge ati the way you look canke uko wambara canke uko ufata umubiri wawe. Iki kintu nacone udafise amafaranga ni kimwe mu rufunguzo canke kimwe mu mbarutso abakobwa bashobora gukundira malgré ata kintu ufise. Kwiyitaho ku mubiri wawe, uko wambara, uko ugaragara mu maso y'abandi, look yawe ukavuga ati quand même jewe ndagaragara neza malgré nata kantu ufise ku mufuko, mugabo rifo ko nsa neza. Iki kintu naco abakobwa baragikunda cane. Sinzi kurumva umukobwa avuga ngo shanga uriya mutipe nta mafaranga afise, ngo mugabo ngo mutipe kweri ngo ateye neza, ngo asa neza kabisa. Ukumva nyene bariko baramwaprecier, ukumva malgré ata buryo ataki, mugabo kumva ati sha uriya mutipe ndamukunda nataca afise kubera ari yitaho kabisa, ari swag. Rero iki kintu nawe nimba uri umusore utagira amafaranga, ntuce usa n'umukene nyene hama uce wibaza ngo uzoronka ngo umuntu ngo akwitaho. No, gerageza uko usa mu mufuko gutandukanye n'uko usa ku mubiri. Uko usa ku mubiri bibe byiza cyane kurusha uko usa mu mufuko, kugira ngo ushobore kumva nawe wo kwegera umuntu wakunze, umuntu wagiriye amarangamutima, kugira ngo umubwire ijambo riri ku mutima. Rero iki kintu urakwiye kucitaho cyane kuko abakobwa baragikunda cyane bo muri iyi minsi. Uzoshobora gusanga abakobwa hari ibintu biharawe abantu usanga bita ngo aba OG iki baba peti nyene, usanga yiyitaho yambara canke agira gute, ariko ugasanga ku mufuko nta kintu na kimwe afise, ahubwo ugasanga yamaze kwigarura imitima y'abantu benshi canke imitima y'abakobwa benshi. Ugasanga rero n'aya mafaranga wowe umuha umukobwa kugira ngo akwemere, ugasanga ariko ayashira uwo mupeti canke uwo musore yibereye muri ghetto, mugabo azi kwiyitaho, swat azi gukora umubiri, canke ugasanga azi kwambara, canke ugasanga azi kugaragara neza mu maso y'abantu. Iki kintu rero nimba nawe ushaka yuko ibintu bigenda neza ata amafaranga ufise ubona ko ataho yakura, iki kintu wakwiye kugikorera ko cyane kugira ngo urabe uruhara abakobwa bashobora kugira mu buzima bwawe. Wakoze kumviriza ikiganiro. Nimba ufise icyo uterera twandikiye muri commentaire, utanga iciyumviro nawe kugira ngo nk'umunyabwenge wese nawe aceho asoma avuga ati ahantu hari abantu b'ubwenge. Murakoze. Je mwumva ni Roy G, mubandanye mukora subscribe. Murakoze.